dufise uko twoyivuga. Dawidi yavuze ngo iri byose mu gushima nuko nyene Dawidi yashima. Jewe nanje mpagaze hano nje gushima Imana kuri uyu munsi, ngira mwese murawuzi. Hari ubutazi uwo munsi uwo ariwe n'ico twibutsaga yewe ashika ukuboko hejuru. Mwese murawuzi, twese turawuzi. Uyu munsi murabona n'ingene nambaye, ni umunsi twamye kwibuka aho bagandagura Perezida Melchior Ndadaye. Kumbure hoba hariho abakiri bato canke batari bwavuke nabo baba barabibonye. Nkuko mubizi, murazi igandagurwa ryiwe ivyakurikiye, nta n'umwe atabizi, n'uwo batari bwavuke yaravyumvise. Jewe rero ujya munsi nkuko sindabisubiramwo byose n'umwanya muto, ariko nararize amarira ntumvuga, kuko inyuma iyo gandagurwa natwe twaciye dushikirwa mu muryango. Sinari bwashingiye intahe, ariko numvise kuba mu gitondo numvise nagoberewe gushingira intahe kuri iyi 12e edition, kuko hari n'Imana yanyibukije. Rero narabuze nk'abandi bose, ndavuga muvyeyi mama nawe tuvukana n'abatante n'abaonkle n'abakuze n'iki muca muvyumva. Nararize amarira bambariye ko bose babishe niga mwijenda. Nararize amarira gushikaho dorotware yose bayisohora, ndyamikwa nuko narushe. Muze mubonere umuntu atamba, burya hari igihe aba yibuka byinshi. Inyuma y'ivyo nukuri ndashima Imana ko byagenze kose, kuko nibihe. Rero jewe ubu mba ndiko nibuka uku byagenze, nkaca nibuka nabi wacu kuntu byagenze. Mugabo nkavugana burya ibihe birigisha. Igihugu cyarabuze, twese twarabuze, twaragize ibikomere. Mugabo hashima Imana ko yanyegereje mu ngoro yayo, tuyikomera amashi. Mu ngoro y'Imana hararuhura. Nkashima Imana cyane kubona Africa Miracle natumbereye mu ishengero, Imana ikashizana Africa Miracle. Uku kwezi nyene twaburiyemwo abacu, akaba ariko kwezi duhimbarizamwo Imana, dusaba Imana ivyo bintu bize bisubire mu gihugu cyacu. Mumfashe twongere tubikomere. Ndashima Imana cyane kuko muri ivyo harimo umwana tuvukana, Imana yakuye mu rupfu tuzi ko nawe yapfuye. Haheze iminsi turumva ko umwana akiriho yavuye mu rupfu, aracyariho. Mufashe tuyihe amashikana. Ariko rero ikintu ngoma ndababwire kiraja kubatangaza. Nukuri imyaka yose ego nakavyibuka, mugabo uno munsi navuze ntoya 12e edition oya kweli mutini giki. Umwana wa mbere mumve namwe ko Imana itangaza. Umwana wa mbere namuvyaye le 21 octobre 1997. Murumva ivyo bintu kuri wa Karete muri iryo joro nyene numva nyene umenga ndiyase Mana by'ukuri uyu munsi ndi muri ya someni yo kwibuka abacu bapfuye. None niba nciye vyabo mwana, mwumve namwe ko Imana iteye ubwoba. Jewe tukaja muri ibi byo kwibuka, umwana nawe afise anniversaire, tukamubwira tuti joyeux anniversaire, ko uyu munsi nibuka abo muhira bapfuye. Murumva ivyo bintu si byo gusa abantu b'Imana. Mushaka kwibaza ati yo je ndibaza bikansinda. Uwa kabiri nawe nje ndamuvyara le 25 octobre 2000. Mwumva uku kwezi uko ariko kuri jewe
iyo 25 niho abo muhira bicwa babisha pe 4 jours babisha 25 urumva umwana agira kabiri washavuka 25 urumva ivyo bintu nukuri ivyo bintu iyo ndavyiyumviriye ndavuga nti Mana oya ahubwo gushavura sinzosiga gushavura warampajeje amarira mukomera amashi iyo Mana nukuri mwana wa mbere w'Isra namubyaye le 21 octobre 1997 uwa kabiri le 25 octobre 2000 barakurikirana rero nta kiba Imana itakizi tuze dushima Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo mu bibi mushima Imana no mu byiza mushima Imana si byo gusa uku kwezi kw'icumi murabyibuka turi muri Afrika Miracle nama ndoga ibitangaza muribuka Imana impa promotion ko twari muri Afrika Miracle n'ubu kandi fisi ntahe numva ntoronka uko ndabivuga uku kwezi nyene intahizo numva